Kw'igenekerezo rya 30 ukwezi kw'icenda 2025 niho hari hatunganijwe igikorwa co guhuza bamwe mu baciye mu nyigisho zo gukarisha ubwenge mu kwitunganiriza imigambi, bamenyane ndetse bashobore kwerekana bimwe mu bikorwa bamaze kurangura. Ico gikorwa kikaba cari catewe iteka n'umuserukizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, Jeff Cole ajejwe imigenderanire, hamwe n'abandi basanzwe bakora muri ubwo buserukizi. Kimwe mu bikorwa vyari biri ku rutonde akaba kwari ugusabikanya kunga ubucuti hagati y'abamaze guca muri ivyo bisata vyigisha no kumenyekanisha imigambi ya bamwe bamwe. Ibirori vyatewe iteka n'umuserukizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bikaba vyagaragaje iciyemezo c'ubwo buserukizi co kuzana impinduka, gukomeza ubucuti n'abo banyeshure hamwe n'uburongozi bwiza. Abantu barenga 600 nibo bamaze guca muri ivyo bisata vy'inyigisho zitandukanye nk'uko vyashikirijwe na Liza Pearson mw'ijambo ry'uwo musi. We've seen time and again just how impactful. Turamaze kubona kenshi akamaro kanyu, ari nayo mpamvu twatunganije iki gikorwa kugira ngo mushobore kunga ubucuti bushasha. Ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bubicishije mu gisata cayo c'inyigisho n'akaranga, burashigikira ibisata birenga 500, abantu barenga miliyoni bakaba aribo bamaze guca muri ivyo bisata vyose. Hano mu Burundi mwaserukiye abarenga 670 bari mu bisata bitandukanye. Ivyo bisata vyose vyashizweho mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo bikomeye isi ihura navyo no gushiraho ifatiro ryo kumvikana no kwizerana bidufasha gukorera hamwe mu guteza imbere inyungu duhuriyeko twese, bubaka urunani rw'abayobozi n'abashobora gutorera hamwe inyishu z'ibibazo bihari, kandi twunga ubumwe mu kwicara hamwe tugashikiriza ivyiyumviro kugira dukure hamwe intambamyi duhura nazo, kuva mu vyo guteza imbere ubutunzi gushika ku guteza imbere ubumenyi bujanye n'ivy'ubuhinga bwa none, gukomeza amagara y'abantu kw'isi yose, gushigikira amategeko no gukangurira abantu kugira uruhara mu buzima bw'igihugu. Fostering the rule of law and encouraging social engagement. Mu kubandanya ibikorwa vyari vyatunganijwe uwo mugoroba, bamwe mu bamaze guca muri izo nyigisho barashoboye gushikiriza imwe mu migambi bariko bararangura biciye mu nyigisho baronkejwe mu bisata bitandukanye. Nk'ubuserukizi turahacana agaciro abitabiriye izo nyigisho zo kungurana ubumenyi, exchange alumni, kandi imiryango yacu iruguruye kuri mwebwe. Ivyo mwungutse ntivyaheranye n'igihe mwagaruka. Mutumenyesha aho muri n'ibikorwa vyiza muriko murakora. Tuzobasangaho canke dushigikire ibikorwa vyanyu ku mbuga ngurukana bumenyi zacu. Nuko rero uno mugoroba mumenyane gusumba, muhure n'abantu bashasha, muganire ku migambi ya kazoza mufise. Ibirori birangiye, ukuri kwari kumwe. Iryari rya nyuma bibaye, ahubwo n'intango nziza y'ikintu kizokwamaho. Kazoza gashingiye ku mizi imwe n'imbona kazoza imwe.